nta cyana kimwe cyari kumfata cyo gutuma je mfungo sure hari umuntu nakubise arakomereka ariko watandukanije abantu na leta yashiriye umvira tubivuge abanywa ko barabakunze ko barabyumva sivyo ndakwaze no manze kwanze unyishura icambere hari umuntu je ndakubita oyarindira none watandukanije abantu leta yashirije yiwa twebwe haduzotanukanwa n'urufu wari wacuiza kuba urufu rero kugira ngo batandukanye edo FISTON aho kandi ari the games sivyo wanashima mu bantu bagize ati uruhara runene kugira FISTON kugwe je ndimo narirutse cyane kandi nakosheje nguvu nyinshi kugira FISTON bamurekura sinamuri baby habwo ujya mugore we namukuye yari mu mwijima ntiyaboneye ko araje ubare mu muco urumva ubu rero bya bifungo byose byari imbere yiwe urumva ubu hose hari claire harabona navyo bikomere FISTON yamukubise zo mubaze ngo dodo musye kuna ati bya gufa gusinzikariza rimeze ngo ndavuga ati Alice Mifera rivuye Keselo bakunzi ba Ashali TV sava mumeze gute mumeze neza ni Elma Love mwarimu mutadebukirwa je ndameze good guys ndameze fresh uno musi namutse kandi subira kuja kurondera cya kintu cya ya nkuru mumaze iminsi mumbaza ati ese ho vyahereye he bimeze gute bigeze he ndi kumwe na Ali Smith sivyo ndi kumwe na Ali Smith yatumye Dodo kubitwa buyoka akaja mu bitaro yatumye FISTON aja mugasho kubera urukundo ariko kandi ni Ali Smith navuga ati je nanje naraguye mwibenga ry'urukundo sindi buveyo sindi bugire gute but navuze teka nsubire kwanza mbazi inkuru aho zigeze mbazi inkuru aho zigeze bubimeze gute ko umengo je nasa n'abavyihebeye kweri lakini juna tumikia moye mumbya ati bana dutohoreze twumve nyene bimeze twumva aho vyahereye ibindi byose bitandukanye tubimenye Ali vipi safi meze neza niko fresh bro ayivusha turi tulia nani mbona umengo no musuratekereje sa niko namato gusana nk'umuntu asindira n'undenganya abakuru imisi none je ndashima tu Sophie miro yakaze gusa nusanga umuntu abari bizo ko ego navuze teka ndenda kurondere tuyake kuko sinabashije kumuronka Dodo kwanza ariko wapi yarakize cyane Dodo yarakize ameze fresh ubamandanya neza kimwe gusa nta burenganzira afise bwo kuyerera muri no minsi ifo kwanza afata imisi amanzaro ko kugira asubire kumera neza igihe nagenda kumuraba mu bitaro abo bivukana barambwiye ati bana hamwe twamufata ujya mu jama bana two mu yo bogireke bogushwanyaguza kabisa ari mu petit frère we yavuze ati je vraiment birambabaza ko nyene ntara mukongera handi uwo mu mpaboshe no mukubita amaguru ari mu kirere icyo novuga ni kimwe yategerezwa kuvuga kuko yarafise agashavu kandi yarababaye surtout nawe ari umuntu muvukana amaze gushigwa nk'ibintu nkabijya urababara kandi uratunura ku mutima byumvikana nimba aravuze ajya amajambo yabivuze mu guharanira agateka k'umuvandi we wiwe kwa mukuru wiwe kuri ibyo ntakosa no mutako zinafata gusa ko ryarisha avuga gusa ryabitumye avuga amajambo nk'aje urugendo rwo kuba yari mu bitaro canke ibihe byose yamaze mu bitaro wowe nk'umukunzi we mushasha nibihe bintu wafashijemwo kugira ngo amagara y'amere neza antuka murabibonye ko amaze gukubitwa na FISTON nivyabe ngombwa ko mujina mu bitaro bya leta habwo yamutwe mu bitaro bimwegereye ari byo privé namwe musanzwe munzi neza nimba amaze kwivuza ibitaro bya privé usanga ari ibitaro bacamwa kanoti kenshi ijo yarimo ryo nashobora gutanga 50000 urumva novuga ati imisi yose amaze mu bitaro vraiment hagiye amahera menshi agira kuri rakizine zirenga dushizemo imiti yafashe n'imiti yo kugira n'ibitaro amara kuri ibitaro umva byatuye prix de rakizine zirenga rero maze kuvuga ati imisi yose yamaze mu bitaro afashe jiki sinebaza Apollo mu mari ari kumwe na jewe none amafaranga yose niwe wayarishe niwe wayarishe none we nyishwe niwe wayarishe yego canke niwe muri kumwe none urazi impamvu mbajije nimba ari wayarishe bisigura ko iwabo abavyiwe nta mafaranga bafise kugira ngo bumve ko bomuvuze yo butari uhari ntiyari kuvugwa ndakwaza ikibazo nanje eske iyo umukunzi wagize ikibazo rero muri kumwe sivyo kumurira ikintu canke kumikira umukunzi wawe ni bibi sasa ushamu wawe kwabo bana kuyiwawe ko bazi wawe ari mwamushize mugasha mva ndakubwire bro sio paka iwabo bamenye
urumva nimba ntarashika kwita kwimenyekanisha ariko ndazi ifoto yanje barayizi cyangwa inkuru zanje barazizi sivyo byumvikana ko gutanga prix de 400 mili kurira umuntu mukundanye ni ikintu gito coroshe sivyo n'utari umugeni uri umugenzi canke inshuti yawe kanaka agize ikibazo uwo yatanga surtout nka Dodo urumva n'umuntu navuze ati je namusanze ari mu ngorane bro afashwe nabi yakubaguwe kandi mukino namusezeranye nambwiye ati je nzokuba hafi muri byose mu bibi no mu byiza sasa byumvikana ko imimisi twaye tumaranye byari bihe byiza kijya rero yari mu bitaro byari byabihe bibi kubera ko yari kumutererana rero nategezwa kubikora nk'umuntu w'umukunzi kandi ndamukunda abantu bahurira mu bibazo abantu barashobora kuba abagenzi biciye mu ngorane zitandukanye igihe Dodo yari mu bitaro byari bihe bibi ndetse bibabaje kandi ibihe bigoye aho washobora guhahurira n'umuryango ugiye kumuraba ugahasanga mama canke umzehe canke abakuru biwe se warigeze kuronka opportunity kugira ngo wicarane n'umuryango rero uronkere aho kanya kugira ngo muyage besasa bamenye kwanza ukuri kwindana ngene bimeze sha vraiment ntibyari byoroshe kuko ugiye kuraba Dodo yari yubatse ari ku mugabo ariko muko mage murabivuga mutanga amakuru nk'abakwirikiranye intandaro mavuga ngo yahokanye kubera jewe sivyo kandi abantu benshi bavuga ko Dodo yahokanye kubera jewe sasa imagine n'abavyeyi harageze periode bavuga ko yahokanye kubera jewe urumva none sivyo none sikwara wewe none ugira uvyihakane si wewe bane siyo mimi man umukobwa umufashe nabi akagenda bamufata neza aragucika man none induru zose nizahereye kuri wewe reka ndagwa karorero urabona inzu yawe ku mabati ugasakaza urushiriko imisumari ikwiye ugashaka imisumari mikeya umuyaga uguye baturisanga ku mubari urumwe wari umuyaga aho kugira ngo uze kugura ayo mabati nashatse guha karorero ariko ndizwa babitahuye ego ariko nturanyishura neza wararose akaryo ko kwicara n'umuryango bro naho ko sutwa kwere shamani je ntakubesha ntibyari byoroshe ntibyari byoroshe kuko nk'umuvyi amaze kumva ngo yakanye ko umuntu kanaka gaze mvure mu bitaro murahuriyeyo abavyora zingene bameze nkaho no shaka uko ndazi na facture hageze kwira nonye barahanga cyane ko babwa ati amze mwene mugiye kibazo facture genzo iri none nkawe umuvyeyi pose ngaho sawa none nkawe umuvyeyi wamukorekera nkakijya ku mwana wiwe Vema mwocana bugasha kwene wazora baza kuri telefone sasa vye yasohotse ninjire cyane apana ko naenze amasaha yabo bagira ku kazi namanzite mu gatondo bagiye ku kazi kumwe babatashe tumvikana na regera rya amasaha ari ku kazi nkacane urumva baravuga atajya amasaha ari ku kazi nacane nyavyaye karabati bari mu gutanga camvayo nimba ari gikenera nambwira ati bebe hakeno iki niki nkacandungika ariko vraiment misi yose namazeyo ntabavyo begeze bambona ujya sister wewe n'ujya petit frère bobo sister we twarabonanye petit frère twarabonanye numvisa yaga neza aravuga neza n'utwe tunugeze yashoboye kuguhanura ko canke amajambo nkora mutima yakubwiye woba wewe kwico gihe inde sister we sister ni umwana mwiza sana kandi n'umuntu amaze gutahura aramaze kumenya ikibine ciza sivyo yaragerageje kumbwira ati nimba Dodo mukunda vya vrai gerageza ushike mu muryango mekanisha bakubone sivyo numutware nk'igisuma cyangwa nimugire ibintu biri mu mpisha naco bimaze urumva nanje namubwiye ati ni ibintu bisaba kwipanga ariko ndiko ndipanga nibaza na misi mishi sigaye ntashitse mu rugo kumenyekanisha amana Hivu natajitambulisha sasa. Kawaida man, urukundo ntironyegezwa. Nani ushapenda kweli birianza sasa vile ndine kwa naona ni mchezo? Bisha kwa serious? Kwanje gani? Man, hakuzira ubusa afu muzira kuri. Urumva mu maki naki nageze ukivuga ubwa mbere. Ubwo ntuba washatse kuvuga ati bara acha nimukomeshe sasa. Nimukomeshe ujama hama biza kurangira nyene nawe uguye mwereka mapesa anakukutana. Kwanza man, je kwanza ndakubaza ikibazo kimwe. Sibyo? Mbona kwaza ikibazo kimwe cinda kwishura sibyo? None ibi bintu kubikurikirana cyane hari inyungu bironkamo. Shindi baza nkore abanyagihugu. Guys nkore amwebwe none. Rero urazi je iyo mbona ko umunyagihugu akinsaba ati inkuru yanakimeze gute. Neza kuyirondera hari ikibi none kirimo none. Umvera abanyagihugu bace baguma bagutuma rero. Bakeneye kumenya neza aho bigeze ngindi ibintu vyawo na Dodo wawe. Abari muri wese mu musanga bivuga ngo nguje kurondera amakuru. Ntubizi none ko tuvumbura vyose nakari mu kuzimu nshitseyo ndakaza. Oya, kanyero umunyarusako ariko naco bitwaye mane sivyo. Abanyagihugu bashaka kumenya ukuri mbarumbagije gute ntanacibagiye kuvugisha amajambo menshi nako ndakubaza sasa rero kucereke ivyo yari yaguhanuye ko sister wiwe iki ico mwashitse ico nacishuye ya ico nacishuye ya mwashitse kukino nakubwiye ati yansabye ko sibyo unoshika mu muryango bakamenya none waravyemeye canke uri kurabikurikira na mpamvu nimwe yotuma ntavyemera
habwo nawe ikibazo warumaze alafu nafuna kwepa sababu nimekwepa mpamvu nakwefye ni kubera bijya bintu bikenerwa ko abavyeyi bambona sindabikwiza kuko sinogena mu bavyeyi ngo ngiye kumekanisha uko nyene mane rifo nanje ndorondere nkamutama na mutamakazi n'abantu nka babiri dushike mane mu gifasoni kandi ndazi igihugu cyacu gifise imico n'akaranga rifo tubikwirikize mane ego kuri Fisto ho bimeze gute kugiye naje baramubwiye Fisto baramufunze bivanye na action yakoze gushikura musoho bihagaze gute bya Fisto kwanza we ava ko nisho cha Fisto ari jambo aravuze ngo nabivuze mu ntago ngo washatse kwihora mane je sinashatse kwihora ariko narakwishubura ujya dusanga kuri beach nakubwiye ati inzira z'Imana zisumba igihumbi sibyo Imana kugira guhuze n'umuntu numenya inzira ibicishijemo numva novuga ati rero kuba Fisto yakoze bijya bintu akankubita akaziza ubusa zari inzira z'Imana yari yategoye nyene ko zubyoca muri rujya umva rero ubonye za miliyoni za clip video warazihevye ubonye abantu bene amapenzi y'abati igitakabisha ndashobora kuziba ko ndabana Fisto rase kuzima ariko nta kibazo abana ko yeronkesha washaka sha no nacho nashaka mana ahubwo none tubyihoze wari wagirike ndagazunya kuri Fisto bimeze gute hari Fisto araho kandi ari the games sivyo wanashima mu bantu bagize ati uruhara runene kugira Fisto are kugwe je ndimo narirutse cyane kandi nakosheje nguvu nyinshi kugira Fisto bamurekura kina Fisto nta kibinda mufitiye nta mugamba bibinda mufitiye naco dufa Fisto ntabyo yaruze no ko ariko mboje navyo neze kwa igihe nagenda kumuraba baranse ko nshobora ko uravye hajya ntitwemere gukoresha amakamera hajya ariko nagiye kumuraba turimwe umunsi mva hajya ku bitaro bukiye nace ngenda kumuraba ku zone basi sinasubiyeyo but nimba warakoze inguvu nyinshi kugira ngo arekugwe kibari kintu ciza but umunsi ashashobora kubaza kuki Fisto ari we yafunzwe hatafunzwe wewe wagirizwa yuko warabomoye urugo ahubwo mane no ajya kumuraba kuko nawe nabonye muvugana nzumubwira mpembe kuko namukore ikintu ciza mane kuva mugasho wakoze ikintu akajya si ikintu coroshe ko we na Fisto murumvikana tumvikana gute gusa nakoze kabusamara ku mutima mwiza gusa ko ndafise umutima w'ikigonga kandi gufasha mbega warubajije gute nikiye niko ndakubaza ati kuki batagufunze wewe ngo barekure Fisto mu gihe tuzi neza ko benshi basanzwe banavuga neza ko ari watumye urugo rwa Fisto na Dodo rubomoka nta cyana kimwe cyari kumfata cyo gutuma je mfungo sure hari umuntu nakubise arakomereka ariko watandukanije abantu na leta yashire umvira tubivuge abanywa ko barabakunze ko barabyumva sivyo ndakwaze no manze kwanze unyishura icambere hari umuntu je ndakubita oyarindira none watandukanije abantu leta yashirije yiwa twebwe hatuzotanukanwa n'urufu wari wacuiza kuba urufu rero kugira ngo batandukanye ijambo ry'Imana rivuga ati sivyo umuntu ubwenge yubaka urugo gwe n'amaboko abiri nimba kubakishije ukuboko kumwe nta kibazo irifo nyene biyangaroro byumva sawa abantu bakomeje kuvuga neza ko peut-être ku mibereho yabaye ko Dodo peut-être yo bari ari yo ngeso yiwe bamwe baranavuga mu commentaire ati wo mukobwa ni ndaya nyene niyo yari yasanzwe ari ngeso yiwe bakubise ubushaka kurira wewe nk'umukunzi ukivuga kwiki amane turi muri demokrasi kandi turi muri demokrasi umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka kandi buke ko obere ntakorera hari kurihisha umuntu amajambo avuga ni mpamvu mu kuvuga ni twigerera mwese avuga ijya ashaka byumvikana akabavuga kujya kumwe ko bavyibaza kandi niko babibona ariko siko biri je no kubwira ati je nta mukobwa ndabona ameze nka Dodo man Dodo no mukobwa vraiment nasanze afite urukundo cyambere afite indero kandi yuba sibyo rero kwavuga ngo ni marani ndaya ibi byose byo ndabibeshoje kuko imyenge y'inzu menyana nyeneyo nije ndamuze poroma nije turi kumwe urumva kandi wanashima ko turi kumubu twarigeze no kwigana ndamuze sibyo gusa n'umuntu muri wene n'umuntu stress nakunda ikintu kimu stress nakunda umuntu amubabaza akunda umutipa muhake amwama hafi akamura urukundo nta bakunda umuntu agwamurisha ibirori gusa muramubeshe nta nibyakunda kuko nashaka kumubwira nko muri kende bebe dusohoke akanyankira amana kambwira ati amafaranga twari gusohokana yabike cyokoze ikindi kintu cyakamaro mu rugo kucereke ikintu cinda sivyo ikintu cinda nico kintu cyambere gikomeye gisigaye kiringa anya abantu bose baguma biyumvira ati none kuja gutwara umugore uzi neza ko afise inda y'undi muntu hama kavuga ngo inda ni ikintu gisanzwe tuzorera canke izomera gute we nawe urasanzwe ufise famille usanzwe ufise umuryango nabo nyene ikibazo cyo barafise kugifata mu minwe nk'abantu bagukuriye ese nta ruhagarara urahaba hagati yawe na famille yawe kucereke ikintu kiriho cyabana kareko kiriho kirasanzara kuri social media so hajya tugiye kubiraba nko 60% usanga n'abantu bafise abana bareza terabi wabo no mpamvu nabwiye ati imyenge y'inzu menyona nyeneyo byumvikana ko kuri je kuri akoti ya famille
je famille yanje ntiyonyubakira kandi ntiyoncagurira sibyo abyumvika nimba navuze ati nimba nkunze urutamakazi ariko nafise guhanura kandi kumva impanuro zabo yego impanuro zabo nozumva ariko mu gihe zikenewe kuri no sana impanuro y'umuryango nimwe ikenewe kuri wewe impanuro z'umuryango barazimpaye kandi narazigendeye kuko bambwiye ati uri umuhungu kandi ruzo kubakira ariko nimba ubona ko inzira uri kurajyamo ariyo nimba ubona ko umukobwa muri kumwe ejo atazo gutera amarira n'agahinda nta kibazo twe turagushigikiye sibyo niyo mpamvu nakubwiye ati igenda si kibazo man umwana azorera hageze kuja kuri vaccine nzomuherekeza n'umutima mwiza sibyo habwo nzomora mu bodyguard icazoshaka nzomuha impuzu z'umwana mbe n'impuzu natangwa kuzigura bro urumva ahubwo rero bimeze fresh tu kandi dudaguye neza ndabizi ni mwamubona ntimuzokomera ko yaragwaye ahora mu bitaro ego imbere ko ndangiza ikiganiro wowe ufise nk'amajambo nk'abiri cyangwa 3 peut-être uri uragenda uronka nk'ubumenyi wisituasirikiraho ko hajya hari ikintu kiba ku muntu kugira ngo kimwigishe ikintu runaka sivyo nk'ibintu nka bitatu umaze kubona ukavuga ati binye ni nka resume je noshikiriza imbere y'amaso y'abantu vyo bari ibi so ikintu kimwe novuga mani mu gihe ikintu uri kuragicamwo cyangwa kugenda uragendana kugenda urungura ubumenyi sibyo byumvikana ko ibintu byabaye cyangwa iryakaye habaye kuri je nungu ibintu byinshi bitandukanye ikintu cya mbere nagiye gutara ko umukobwa cyangwa umugore atarereshwa amahiri habwa arereshwa urukundo cyo ni cya mbere icya kabiri nagiye gutahura ko nimba uri mu rukundo manza kwanza kwiyemera wewe nyene sibyo umenya guha agaciro wo muri kumwe urumva kandi umugore ari mu nzu nta mpamvu kunywa mu mwikeka ku bibi ngo aranci inyuma ko utamwizera sibyo hama icya gatatu aya ibyo birakwiye man ntawuvuga amenye yose nkuraga yes ubuzi ba TV nari kubona Alice Smith ariko atwigana ingene ibintu bisika bimeze muri no misi ariko kugira ngo ndangize neza kiganiro sivyo kugira ngo ndangize neza kiganiro nk'umuntu yovuga ati uronki bakwe sivyo uronki bakwe ryo guhura na mama wa Dodo amaze kumazo avuga ati ana mabukwe jere ngaha naje sivyo naje ikintu cya mbere wo kwirinda kwa tobona kuri wowe bariki muri no misi ikintu cya mbere no kwirinda kuri je kwa tombona nuko no muyere kuko ndi cya mbere na mbere urumva nimba mvuga ati yo bakundagiriwe no genda nambe kwanza nk'umushinga ntaye bakambone kuri zo byinshi n'ibyo byiwa no kwambara agakoti kiyubashe n'akarato keza kunye guhura na mabuko no yampaye inyana nziza kandi itotaha azoye mama ni kandi vuba nzobatumira muze kujya umuceri bro ari ndagushimire cyane papa murakoze cyane mu banyarusa kuhama uragenda usubuze FISTON nabonye muyaga sana bro FISTON ndamumbwira ati je ali naho wamusinze karije ubuzima muhombeshe zino byinshi nakabana we wafise bro ndumubwira ati ari nubwo mugusinze karije ubuzima kamuhombesha byinshi nawe yagutwaye baby urumva nima yana ni aramubwira turagenda umugurira ifana kubona ni moya byarahuye sio moya man kuko mvuze ati naramutwaye baby ubuvuze nabi agaciro k'umuntu urakaziwe oya none wamuriye umugore namuriye ubona habwo namu ujya mugore wiwe narabona nyene kuri beach habwo ujya mugore wiwe kuri beach ratubonye fresh habwo ndakumbe kuzomusoka ni akira fresh nzomujana uzohamagare no nzokubwira hama mani hama sinamuri baby habwo ujya mugore we namukuye yari mu mwijima ntiyaboneye ko araje ubare mu muco urumva ubu rero bya bifungo byose byari imbere yiwe urumva ubu hose hari claire harabona navyo bikomere FISTON yamukubise zo mubaze ngo Dodo musye kuna ati bya gufa gusinzikariza rimeze gudabwa ati Alice Smith ari vuwe Yes, bakunzi ba TV nari kumwe na Alice Smith atubwira neza ngene ibintu bisanzwe bimeze ndetse mwumvise byinshi cyane kandi mwize byinshi n'impanuro nyinshi zitandukanye but I'm back again nagarutse ko FISTON yari kuwe reka nze ngire ibishoboka byo yawe ngire gwibake wese ura kumuronka FISTON numve na ngene ivya yaga ndetse numve ngene vyagenze uko Alliance kutuganira byinshi ubuzima bwa FISTON mugasho ngene bwagenze no kugira ngo are kugwe vyabaye ariko vyinshi zenzo bibamenyesha nk'umutadebukirwa wanyu ndabakunda cyane guys imana bahezagira